Ego Pacifique nahazwe hari akabazo naratangwe kubabaza nkitangura nakabazo kajanye n'ukuntu abantu badatahura ingene iyo ntambara ibandanya ireta ku rubuga rw'intambara kandi twabonye Evariste Ndayishimiye niko Uburundi ntibwigeze butumwa ko ngo bugire uruhara mu masezerano yaba i Doha yaba ni Washington ariko Evariste Ndayishimiye yaratumiwe na President Trump hanyuma arahabwa n'ijambo aravuga ariko no munsi abantu bari biteze yuko ata rusasi rusubira kumvikana ku rubuga rw'intambara uno munsi ahubwo intambara yakomeye hari insiguro mufise boba babaha kubera iki nkuko mubivuze abo basoda baguma bazibira yuko abo bagwana muri Kongo batoshika ibuvira bibamariye iki inyungu ni yahe muri ivyo byose ku buryo amaraso y'abana b'abarundi abandanya asesekera mu kindi gihugu amakuru mufise nayahe gute tubona umuntu agiye kuvuga yuko ashigikiye abasinya amasezerano twumva yarungitseyo abasirikare ku rugamba baguma bagwizwa n'ibigwanisho hanyuma n'intambara ikabandanya kubera iki kirabandanya ego iki ni kibazo gikomeye cyane ubwa mbere bwo ubiravye amasezerano yagiye gusinywa mu wese avuga ati amasezerano y'amahoro mugabo zurabe ahantu hose ibinyamakuru byose bikomeye ku isi bica bishira ko kabaza ubwo nyene koko n'amahoro koko abayagiyemwo bo barayemera hariho benshi bagarutse ingene bwa mbere yafatiye ku basinye bo nyene ugiye ukaraba perezida Kagame w'u Rwanda na perezida Tshisekedi wa Kongo n'ubwa mbere twabonye abantu basinya amahoro bataramukanya ahandi hose ikimenyetso cy'abantu basinyiye amahoro no kuramukanya abo bantu ntibahanye ukuboko sinibaza ko n'amaso yabo yigeze ahura genda baravye narakurikiye gose nta na hamwe nabonye umwe araba mugenzi we amaso yabo agahura ivyo ni ibimenyetso by'abashamiranye ntabwo ari ibimenyetso vy'abari bagiye kugira amahoro naba rero uburengira bo bararabanye imbere y'umubonano bagiranye imbere yuko bajaho basinyira amasezerano harabaye umubonano imbere ntawuzi ivyahavugiwe sinzi ko mwoba mufise ko amakuru nta makuru ndabifise ko ariko inzira byose byavugiwe aho tutabona nabyo yingira ntibyagenze neza kuko abantu bavuye kuvugana bakaba bumvikanye ubabona baza batwenga ariko zo barabe burya uko abantu bifata byo nyene biravuga kurusha n'amajambo baza gukoresha kubganje hanyuma wumvije n'amajambo bavuze umwe wese aragira ati ku ruhande rwanje amasezerano nzo yashira mu ngiro bipfuye azoba ari uwundi umwe wese yavuze uko yaba perezida w'u Rwanda yaragize ati twe ku ruhande rwacu ntacyo tazokora kugira n'amasezerano y'amahoro aje mu ngiro ariko ku rundi ruhande ntitubizi uwo wundi nawe nyine ugasanga avuze uko nyene muri ico gihe cugira uti hano hantu habaye amahoro arabaho abantu batizerana sindabizi rero ikibazo bambagije nagiye kuki utambagije reka nje kuki umbagije uti Perezida Ndayishimiye nawe yaratumiwe mu biganiro byose twakoze uyu mwaka w'ino ntambara ya Kongo cyane cyane ku bijyanye n'ibi biganiro byagiye birakogwa twagiye turavuga ingene bitangaje ku Burundi uretse igisirikare cya Kongo ari cyo gihugu kigira kabiri gifise abasirikare benshi muri iyo ntambara ubu ibiharuro by'ubu bariko bageze nko mu basirikare 15 kuko batubwira ko hari iyo bataillon zoba zigeze kuri ubu hariyo batayo 25 hariho n'izindi nka zibiri zoba ziriko zirategurwa zigira zigenda batayo 25 kuvuga turi mu bihumbi 15 by'abasirikare rero nico gihugu kigira kabiri muri iyo ntambara mu kugira abasirikare benshi aho hantu ariko ico gihugu ugasanga haraba ibiganiro ntikinavugwa haraba amasezerano ico gihugu ntikivugwa kiravuga cyo nyene ko hariho impamvu zituma kija muri iyo ntambara mugabo izo mpamvu ntaho zanditse umuntu akibaza bavuze bati nk'ibi vya FDLR bavuga ko yokugwa muri Kongo kandi izwi ingene imaze imyaka ikorana n'abategetsi b'u Burundi twagira tuti none iyo FDLR ubwo ntizokiza mu Burundi kuza kuduhungabanya natwe igahabwa ahubwo ari nayo yigarurira igihugu batwe twagira tuti hariho byinshi u Burundi bwateza kuba buriyo ku buryo nabwo budafashe ivyo bwiyemeje naho nyine atamahoro azobabonetse mu karere rero omengo aho twavuga twarumviwe kuko ubu twagiye tubona aratumiwe
ariko ntatumiwe ngo agiye mu masezerano nawe ngo ari mu basinya amasezerano ngo ibibazo by'Uburundi byavuzwe wumvirije n'ijambo ryiwe ryaciye risa n'ibyo twari tumaze igihe tuvuga mu biganiro kuko nawe yavuze ngo Uburundi burafise uruhara rukomeye mu ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano bisigura ko Uburundi nibabwihoza atakizovamwo numva bitera bihura n'ibyo twari twaravuze yuko Uburundi nabwo nyene bukwiye gufata desengagement zibonekana nka cyane cyane nko kuri ico kibazo ca FDLR tubona gishobora kugira ingaruka zikomeye ku gihugu cacu hanyuma imbere yo kugenda rero niho bica bisigurika imbere yo kugenda abanje kurondera ibigwanisho bikomeye arabirungitse ku rugamba agwije abasirikare benshi bashoboka abarungitse ku rugamba bisigura iki we yari yiteze iki agiye muri ivyo biganiro agiye kwerekana ko ari incontournable nko ijambo ry'igifaransa nta gishoboka na jewe ntarimwo yari yiteze ko ku rubuga rw'intambara abasirikare biyiwe baza kwerekana ubudasa buriya nico umuntu avuye i Bujumbura akagenda i Washington avuze akagenda kuvuga ko atakizoshoboka atarimwo akaca asiga yongereje ibigwanisho n'abagwana ubutumwa ni nditeze ko nza kuronka inkuru ikomeye ndi Washington ku buryo bari ngaho bose baza kumenya ko hari ico maze muri iyo ngwano batakwiye kubandanya nanje batamparuyemwo ariko rero igiharuro ciwe gushika ubu kirapfuye gushika uyu munota abasirikare b'u Burundi aho bariko baragwanira hose bariko baraneshwa urumva ico giharuro kirapfuye ariko ikiboneka cyari ico yashaka ko agenda hariya yere afise inguvu akerekana nawe icyamaze none ntabiboneka ku rugamba ico giharuro chance tubona ahubwo ya Uvira agwanira na nyine wayimbaje ati kubera iki Uvira biraboneka nayo nyine gituma Uvira nico gisagara gikomeye kiri ku rubibe rw'u Burundi niryo hemero risigaye ry'u Burundi urumva Burundi buriko burakikuzwa hose bwo nyene bwari yugaranye bwugara imbibe bwahana n'u Rwanda urubibe rwonyene rukora by'ukuri gufasha kwinjiza ibidandazwa mu Burundi gufasha ingenzi abasohoka n'abinjira mu Burundi n'urubibe rwa Tanzania niyo Tanzania muri kino gihe urabona hatanguye kuza haraduka ingorane mu misi heze murazi mu gihe cy'amatora hadutse imigumuko ikomeye muri Tanzania ko vyageze aho urubibe rw'u Burundi na Tanzania gugarwa abantu ntibasohoke nibinjire n'ubu urumva ko havugwa amakuru y'indi migumuko ishobora kwaduka atabuze ne bizogenda no kuvuga rwa rubibe rumwe gusa rusigaye nago nyene rushobora kugira ingorane ahandi hitwa ihemero rya risigaye n'ubwo rubibe rwa Kongo aho rwinjira Uvira iramutse ifatwa igafatwa n'abo Burundi bwagize abansi kandi bo batari abansi b'u Burundi M23 kuva mu ntango yagunye ivuga ko urugamba rwayo ataco rupfana n'u Burundi ku rugamba rwayo ari urugamba gwerekeye igihugu cyabo cya Kongo ruterekeye u Burundi rero ubu Burundi bwonyene buko bwerekana ingufu zidasanzwe zo kurwanya M23 ishobora gufata hamwe ku rubibe nyene ku Burundi umva Burundi burakikujwe hose nabo bwagize abansi nico kibazo gikomeye intambara ya Uvira ku Burundi irakomeye hanyuma kuri ndayishimiye nawe cyari cyo kurondera kwerekana ko nawe ari umugabo agiye ari umugabo kwicarana n'abandi bagabo bari muri iyo ntambara Pacifique ntazwa akabazo gatoya kuri ibi bijanye n'aya masezerano aherutse gusinywa Washington hariho umugirwa abantu basanzwe bamenyera mu biri byo gusinya amasezerano canke imigenderanire mu manama n'ibindi bihugu abariko barasinya bararamukanya ivyo bita poignée de main mu gifaransa n'umugirwa muri diplomasi ariko muri ibi vyabaye i Washington twabonye umukuru w'igihugu c'u Rwanda umukuru w'igihugu ca Kongo batahanye ukuboko kugira ngo bashire intuze kuri ayo masezerano umwe wese araba mu ruhande rwiwe aho umuntu yokwibaza ati mbega aya masezerano bose ntibabona ko atakizovamwo ahubwo ngira ngo uri kwarakokeza intambara ari hagati u Burundi ariwe ngira ngo mu ijambo ryiwe vyumvikanye navuga ati ibi turiko turagira ni sinema intambara irabandanya niko uko nyene ubivuze niko ubivuze neza cyane nanjye ndavyumva nkuko gusa
gusa umuntu ntiyobihereza ngaho honyene ko ubu nyene ry'amasezerano yoba hari ikintu kinini azoca ahindura ntabyo niteze mugabo si amasezerano ataca amaze umuntu ntiyoca afata ngo ni amasezerano ngo ni sinema gusa ngo ntaca amaze oya amasezerano y'i Washington arafite ikintu gikomeye amaze narumvije nko mu ijambo Perezida Kagame w'u Rwanda yavuze yaragize ati hamaze kuba ibiganiro byinshi turamaze kugira abahuza benshi cyane ariko ataco byadushikanye ko biboneka atari kubu hari ingendo nshasha yabayemwo muri bino biganiro byadushikanye kuri aya masezerano nuko yabaye ibiganiro vya mbere byashoboye gushira urutoke ku bibazo bikomeye cyane by'akarere naho ubunyene ayo masezerano atobagiye mu ngiro ubunyene impera n'imperuka amasezerano azotinda agafasha azubakira kurajya nyene kuko ajya arakora ku kibazo nko muri no ntambara ibintu tubona bihari n'ibiki hari ikibazo kijanye na security y'u Rwanda kuva habaye ihonyabwoko mu 1994 ico ni kibazo bavuze kandi cumvikana kuko ingorane y'aka karere yadutse gute igihe habaye ihonyabwoko mu Rwanda ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 hanyuma ingabo za FPR zikahagarika igihonyabwoko zikaca zifata igihugu abatwara igihugu bari bakoze igihonyabwoko igisirikare cyose cy'u Rwanda ndakunda gukoresha ijambo ko igisirikare kimutse ntikwabaye gutsindwa gusanzwe kugira ibisirikare bitsindwa mu ngwano ukabona igice kinini cy'abasirikare bapfuye ibikoresho byabo byasambuwe sivyo byabaye mu Rwanda leta yarimutse yimutunzi bw'igihugu yimukana igisirikare n'ibikoresho byose by'igisirikare yimukana n'abanyagihugu byose leta yari heje gukorera ihonyabwoko yimutse yose yimukira muri Kongo bagira bati gira ni kimwe twiga muri za kahise ngo la politique de la terre brûlée baretse gusiga baturiye gusa ariko basize igihugu gisa n'ikigaragara bacishe bati aba baje turahingene batwara batagira abantu batagira atagisigaye igihugu twacononye amafaranga yose twayatwaye atakihari bo baje kubaka igihugu gishasha rero bamwe bimukiye muri Kongo baciye bahinduka menace ikomeye cyane ku ntwaro yarije kuko bagiye bavuga bati tuca tubandanya ingwano tuba muri Zaire cyo yari Zaire tuze gusubira gufata u Rwanda gushasha guhera ico gihe ibyahindutse ni byinshi muri iyo myaka 30 iheze abanyagihugu benshi baragarutse mu Rwanda ariko babasirikare bo hariho abaciye bavamwo uyu muhari wa FDLR abo rero bagumye muri Kongo bayifatamwe ikibanza kinini bagira uduce bigaruriye bimba ubutare baba batunzi bongera bakora igisirikare cyabo binjira no mu nzego z'igihugu bafatana n'inzego za Kongo kuburyo urumva u Rwanda rubayeho ruvuga ruti iyi Kongo ni menace ya mbere ishoboka kuri twebwe kuko ibitse abatugwanya ibitse ihinduka leta umengo ibayeho kugira idusambure rero amasezerano aragaruka kuri ico kibazo kuko avuga ko bategerezwa gusambura FDLR bakayituza yose muri Kongo ico ni kibazo gikomeye gose ikindi gikomeye bagaruka ko muri aya masezerano ni kibazo c'ubutunzi kibazo cyo kusangira ibijanye n'ubutunzi buva mu butare aho kubereka ari kibazo gikomeye nk'u Rwanda baragira bati igihe haza abakoroni barakase igice cy'u Rwanda nka kijya bita Masisi baragishira kuri Kongo ico gice kirimo ubutunzi isi yose iri kwiraraba kibamwo abanyagihugu bavuga ikinyarwanda abo banyagihugu nawe nyene bariko baranatotezwa bagaheza bagahungira mu Rwanda bakamara imyaka n'imyaka mu makambi y'impunzi mu Rwanda umva ku ruhande rumwe hari abo banyagihugu bavuga ikinyarwanda bari kuri territoire yakuwe ku Rwanda kera ikakiba agace kari mu butunzi isi yose irondera abo muri mu masezerano bagira bati twubaka amasezerano atuma ubu butunzi bw'aha hantu bushobora gufasha bino bihugu byose gutera imbere twumvikana ingene tubikora neza bose bagatera imbere muri baca bakoresha aya majambo nk'uko ngo integration regionale ku bwanje aya masezerano arubakiye ugikomeye ikibabaje ni kimwe gihe cyamvuga n'ingene uburundi butarimwo kuko ivyo biriko biravugana twebwe biratwerekeye abarundi niho mbona uburundi bwasamariye n'ubwo rugamba rwabo bagiye kwemera kuba ba mercenaire ntibagenda kugwanira by'ukuri inyungu z'uburundi ngo inyungu z'uburundi zivugwe iyo hatanguye gufatwa ingingo zikomeye sinumva ngene amasezerano avuga ibintu bimeze gutyo
uburundi butavuzwemwo ivyo bintu kandi bitwerekeye rero si amasezerano y'ubusa ibintu bivuzwamo birakomeye mugabo ko yoba yimirije kuja mu ngiro ubu nyene n'igihe bariko barayasinya hariho kurasana gukomeye kuri aho amakenga ndayafise ko vuba ayo masezerano atazozana amahoro ariko impera n'imperuka ko ashobora kuzozana amahoro. Ego akabazo kanyuma Pacifique tuce tuja mu kisata ca politike tudatwarengeje ku minota 15 kuyo twageneye igisata cy'umutekano mwibaza ko bigiye kubandanya gute ku rubuga rw'intambara nigiki mwibaza cyo hagarika ino ntambara hanyuma nigiki cyofasha abana b'u Burundi kutabandanya bapfira ku butaka bwa Kongo? Nuko turafise ingorane ikomeye mu Burundi yuko tugira leta itumviriza cyane abanyagihugu. Je navuze ni ibi biganiro twe dukora muri Focode abo amakuru twe dutanga muri Focode ni thermometre ikomeye abategetsi bakwiye kumenya gukoresha kuko tuvuga amakuru ava mu Barundi ntabwo ntibaze bakora iryo kosa nk'iryo ikiriho gishaka kubatamwo ngo bihende ngo bibwire ko twebwe dutanga amakuru y'abanyamahanga nta na rimwe nta munsi n'umwe twe turatanga amakuru ari uko tuyahawe n'abo ariko baragwana n'abasota b'u Burundi nta na rimwe imisi yose duteza kuba tuyahawe n'abarundi bonyene tuvuga imyidogo buriya y'abarundi ntihariho n'abantu ku rubuga bama ariko barambaza kenshi ngo ni kubera iki nk'ubu twereka abasirikare b'u Burundi bapfuye ukabavuga ariko utigera utubwira abo ku rundi ruhande ngo uvuge abasirikare ba M23 bapfuye narishiye nti ni kuki mumbagije aba M23 ariko mutambagije abasoda ba FARDC murigera mwumva mvuga umusoda wa Kongo yapfuye murigera mwumva mvuze umuwazarendo yapfuye murigera mwumva mvuze umu FDLR yapfuye nta na rimwe ni ukuvuga tuvuga ibibazo by'abarundi abarundi nibo banyitura bakavuga ati twe turaguwaya bidushirire ahabona mugiye muranakurikirana ingene ibintu byagiye bihinduka kuri urwo rugamba muraza kubona ingene amakuru twagiye turatanga afise icyo yagiye arahindura kugena abasirikare bafashwe nitwe twerekanye gose ingene abasirikare bagwana bambaye impuzu za Kongo kuva tubishyize ahabona ivyo bintu byaraheze ubu abasoda b'u Burundi bapfa bambaye impuzu z'u Burundi nitwe twasemereye kenshi tuvuga ingene amafaranga yabo ariko araribwa ivyo uko twabivuga niko vyahinduka udufaranga bahembwa tukaduga abasirikare bo nyene barabizi barabitwandikiye kenshi babidushimira bakanatubwira bati ubandanye iyo uvuze impinduka turayibona ni kenshi twavuze ngene ibifungurwa byabo vyibwa ku rugamba bikibwa n'abajya babatwara n'ubu twimirije kuvyandika babatwara babimenye ko abariko bariba abasirikare mu minsi iri imbere bazoyibona ingene bariko bariba ngene tuzobishira habona baravuga ingene abakomanda b'amabatayo babiba ivyo kurya baravuga byinshi bakavuga ngo dukundana iyo turiko turaraswa ariko ingwani iheze urukundo rwacu ruba ruheze ivyo tuzobishira habona uko barabitunukira abasirikare rero ndiko mbwira abategetsi nti mumenye ko amakuru Focode ibaha ari thermometre uyu munsi tubabwiye tuti abasirikare banyu ntibumva iyo ntambara abasirikare banyu ntibumva igituma bariko barapfa abasirikare banyu murungika bariko bararira babona ko mubarenganya babona ko muriko murabagurisha babifate mu bintu by'uko turababwira kuko ejo ibi banka kumva bazovyibonerako rero mbaje uti wibaza ko bizobandanya gute uko ndabibona gushika bibandanye ko bimeze ubu umusoda atagira morale ari demoralize umusirikare atabona icagwanira umusirikare yamaze kwishiramwo ko abona ko atashobora gutsinda iyo ntambara ntayazotsinda nukuvuga ko bazobandanya baneshwa uko vyari bimeze ico nico cyambere kica kiboneka ikigira kabiri naba basirikare bashobora impera n'imperuka kubagumukana hari n'uwambwiye ati burya hari ico mwebwe mushobora kuba mutabona sinza kugishikana kuri ico ngira mvuge ngaho atariko muzotangara musanze muri bajya batwara igisirikare hariho abakeneye ko Burundi butsindwa ico sinza kugishikana kuri ico cyumvira ndakigarukirijaho ariko hari wambwiye ati mwe muzoza kubibatahura mu nyuma nimwasanga hariho by'ukuri abari bakeneye ko gisoda cy'u Burundi gitsindwa muri iyo ngwano kandi mwari mwibaza ngo barayirongoye hariho ikindi giharuro bari bafise ndabigarukirijaho hariho iyo mvuze aho mpeza nagiyewe nkapima nkagarukira ico ndakigarukirije ngaho nihagera ko ndakigarura nzokigarura hanyuma rero vyogenda gute bikurikira
kugira ibintu binahere neza nuko abatwara igihugu bomenya kumviriza abasirikare babo. Nta gihugu kitagira igisodo, nibumviriza abasirikare babo. Batabumvirije bagiye kugwa mu kinogo kinini, kizoba kinini gose. Ingaruka ku Burundi zizoba zinini cyane. Jewe nagize nti aho intambara ya Uvira hari ijambo ry'icongereza bita turning point, rotona. Intambara ya Uvira irashobora kuba rotona. Uzoyitsindwamwo azogira ikibazo mu bikurikira. Nimba ari M23 izotsindirwa Uvira, nimba ari Burundi buzotsindirwa Uvira, uzohatsindirwa iyi ntambara izomugira ko ingaruka zikomeye. Umwe muri abo babiri azohatsindirwa, uzohatsindirwa intambara izomugira ko ingaruka. Hariho turna izobibaye. Kuko Burundi butsinzwe nk'akarorero, bizoba bisigura ko babasirikare bamaze imyaka 2 bicwa gusa, aho baciye hose ari ukwicwa, bazi ko bariko baragurishwa, bazi ko amafaranga yabo aribwa. Hazoca hagera igihe cy'uko bataha mu Burundi. Uzobatahana azobabwira iki? Uwarongoye urwo rugamba azovuga iki? Uwarungitse muri iyo ntambara azosigura iki? Kuri we kazoza kiwe kari muri Uvira burya. Kazoza kanda yishimiye karashobora kuba kanditse muri Uvira. Niho ngira nti ubwenge babushiremwe bose biyumvira ibintu barimo. Nimba hari inzira yo kubiheza neza, ibyo bintu babiheze neza, nayo ubundi ingaruka zirashobora kubabera zikomeye. Ego mukanya turatandukira igisata ca politike ari isengiramwo nkorera mu ngata. Ego me Tijiberi ngo twamaze kubivuga mu gice cya kabiri, tuza kuvugana kubijanye na politike. Pacifique nazwe no mwaka haravuzwe cyane ubusuma bwaranze amatora mu Burundi. Haranavugwa n'ibitari bike ku magara ya Reveriano Ndikuriyo. Uno munsi umuharisani DFDD usa n'uwihariye ibisata vyose vy'igihugu. Ku makuru mufise ibintu vyifashe gute mu mugambwe uri ku butegetsi? Uruntu wagwara hagaze ibintu bimeze neza? Murakoze kuri kino gice cya kabiri naco twinjiyemwo. Ngira nico gice kiza kwerekana kimwe nise gusubira inyuma mu mpande zose. Uyu mwaka wa 2025 wari umwaka ukomeye kubera ko wari umwaka w'amatora. Amatora twaheruka yari ayo muri 2020. 2020 amatora yari yabaye amatora arimwo impande zibiri zikomeye. Ndumva mu matora hose umuntu araba ko hahiganywe, hari abahiganwa abafise ubutegetsi n'abatabufise. Hariho abanyapolitike batari bake birukanywe muri 2015 batayabonetsemwo, nk'umugambwe wabone kugira gatatu imbere wari nk'umugambwe MSD. Uyu mugambwe ntiwari wabonetse mu matora ya 2020 kandi wari witezwe ko ari umugambwe ufise uburemere nawo ukomeye muri politike y'u Burundi kuva muri 2010. Uwo ntiwarimwo n'iyindi migambwe rero itari mike itabayimwe, ariko iri mu Burundi yose yari yashoboye kuba muri ayo matora ya 2020. Harabaho amatora y'umukuru w'igihugu abarundi bakurikiye gose kuko ihiganwa ryaboneka ko ririho cyane cyane hagati ya Evariste Ndayishimiye na Agathon Rwasa, ku buryo amatora aheze benshi hariho amaraporo n'ubu ngira hamwe atanasohotse yerekana ko Agathon Rwasa yoba ari we yari yatsinze ayo matora akayibwa. Rero twari twiteze ko iryo higanwa rica rigaruka muri 2025 tugasubira tukabaraba abo bantu aho bageze, ya migambwe ibiri yari hari ico gihe. Mugabe cabonetse nuko muri 2025 abari ku butegetsi atahiganwa bari bakeneye, bakoze ibishoboka vyose kugira ngo bafute ihiganwa. Inzira yakoreshejwe bimwe vyabaye imbere ya 2025 nk'ibi vyo kwaka inguvu umugambwe CNL wa Agathon Rwasa, bakawubuza kuba, bakawuha abandi, bakawaka umukuru wawo. Hanyuma bigera ko baja mu kwitoza mu bashinga amateka, yaba Agathon Rwasa yaba abashinga amateka biwe badashobora kwitaba ayo matora, hasizweho ibituma bidashoboka ko bitoza. Ico cyonyene cyatuma ayo matora adasa n'amatora, cyasa nuko atakira amatora, mu gihe imigambwe ibiri ikomeye mu gihugu, impande zibiri zazitwa ko ziriho muri politike, zidahawe inguvu zingana zo guhiganwa kandi zose zikemererwa guhiganwa. Mu gihe ari uruhande rumwe gusa rwemerewe, urundi bakagwankira
biragoye gusubira kubyita ko ari higanwa muri ico gihe. Ayo matora bisa nuko ata matora yabaye naho yitwa ko wabaye umwaka w'amatora. Ico kikaba icya mbere. N'iyindi migambi isigaye ariko se abanyapolitike mu Burundi bakunze gukora imyaka myinshi twagiye tubahanura ko ariko batigera bavyumva, nuko agatongwasa nabi bamaze kwankirwa kuja mu matora, imigambi isigaye yibagije kwihatomboreye. Abasigaye imigambwe mito mito yari izi ko kuri iruhande ya CNDD-FDD atakinini ivuze, yibwiye iti ko wa wundi bari bahanganya akomeye avuyemwo, twe turonse amahirwe natwe yo kuronka ibibanza. Baza gutangara nabo nyene nyuma y'amatora amajwi yabo atemewe, nabo nyene barayabaka, inzego ziba iz'umugambwe umwe rudende. Ikindi twavuze kenshi cyabonetse muri ayo matora cyanadutangaje ningene umugambwe CNDD-FDD wabonetse utanizera abanywanyi bawo, kugeraho abanywanyi babo nabo nyene bategekwa ko bagiye mu tuzu twitora baherekezwa n'imbonerakure iza kuraba ivyo batoye, canke bakabategeka ko batorera ahabona abandi bose bariko barabiraba. Naho hari hategekanijwe uburyo budasanzwe bwo kwiba, cyane cyane hageze guharura amajwi, abategetsi ntibari bizeye ko n'aba-CNDD-FDD bo nyene baza gutora CNDD-FDD, kandi uko bavyumviye kwari ukuri. Nk'umunsi twari twamaze kuronka amakuru bucanka amatora aba, aho aba-CNDD-FDD batwibwiriye bo nyene ko bari bateguye kudatora CNDD-FDD. Ndibuka ko amasaha make imbere y'uko amatora aba, bamwe mu ndongozi za CNDD-FDD batwandikiye batubwira imikenyuro iza gukoreshwa, tukivyandika abantu bakibaza ko bidashoboka, baza gutangara kumwe twavyanditse byose bigenze uko nyene, haba ivyo vyo kubategeka ingene batora, haba n'ingene mu guharura bataza kwemera ko abo bita bakeba baza kuja kuraba ivyanditse ku ikarata y'itora. Rero amatora ya 2025 afise vyinshi avuga ko ubutegetsi butacizigiye n'abanywanyi babwo abitwa ko baburimwo babukurikira, avuga kandi ko ubutegetsi buzi ko butoshobora guhiganwa uyu munsi ko abarundi babuvuyeko. Ico nico ca mbere novuga kijanye n'amatora. Ku kijanye n'ingene mu mugambwe CNDD-FDD bifashe, intsinzi bashaka barayironse, inama nshingamateka bayifise hafi ku rugero rw'100%, inama nkenguzamateka nuko, n'izindi nzego zose ubu barazigaruriye bimeze gutyo. Ni ukuvuga ko ubirabira inyuma umengo barakomeye, umengo ubu ni umugambwe utanyiganyizwa, ni igihome gikomeye gifatanye kitanyiganyizwa. Ariko hari irindi jambo nkunze gukoresha mu biganiro, aho nkunze kuvuga nti iyo wirukanye opposition y'inyuma ubu vyaye opposition y'imbere yo muri wewe nyene. Rero nabo ikibazo ubu bafise ingwano, aho kuyitega inyuma, ingwano iri kwibera indani muri bo. Mugani wa wundi yatubwira ati cyo bise muchezo wa ndani, mugabo ijambo ryakiriwe kutariko mu Barundi. Leonidas Hatungimana muri wako mu kiganiro giherutse yagisiguye ati mvuze muchezo wa ndani usigura ingwano ibera indani mu mugambwe, mugabo abantu bumvise ko muchezo wa ndani ari imukino wo kubesha. Si ivyo tuvuze mu ingwano imbera muri twebwe nyene. Rero muti imwe mu nkuru yavuzwe cyane mu ntango y'umwaka yari ingwara ya Reverien Ndikuriyo. Barayuka abantu mu kwezi mu mpera z'ukwa mbere, aho hariho amasengesho ategurwa na CNDD-FDD ajya atangurira umwaka, ahoza amasengero menshi yabera Ingozi. Ayo masengesho ageze buca atangura, umunyamanga mukuru w'umugambwe Reverien Ndikuriyo afatwa n'ingwara itangaje. Ako kanya bamumanukana i Bujumbura hageze acarata ubwenge, mu mwanya muto barafata ingingo yo kumutwara hanze, bamutwara mu gihugu ca Kenya, agenda aho hose atabwenge agifise, aramara hafi indwi 2 canke 3 atagira ubwenge. Ingwara yiwe yavuzwe ko vyinshi, benshi bavuze ko yarozwe, ijambo riguma rigaruka ko yoba yahawe ishano. Nta cyemezo cigeze kibaho, we nyene ntiyigeze avyemeza, ntiyigeze avyivugira ngo kijya gihe nari nahawe ishano.
mugabo hariho ibimenyetso nk'abagumye bakurikirana hafi ayo makuru yerekana ko hariho kwikeka iryo shano no mu bamwegereye cyane. Nka kimwe mu bimenyetso n'ingene aho yari agwariye nk'i Nairobi, umuryango wiwe wanse bimwe biboneka ko bamwe mu bategetsi b'igihugu begera aho Ndikuriyo agwariye. Ubu ndashobora kubivuga ko icyo gihe ababimbaza nabwo ntishobora kuvuga ku makuru y'umuntu agwaye, kuko hagwaye serugo, agwaye n'umuntu agwaye ntibisubira kuba ibyo bya politike, byari ikibazo cy'umuryango. Ariko ubu ntikikiri ikibazo cy'iyo ndwara, umuntu ashobora kuvuga bimwe bimwe mu byo twashobora kumenya icyo gihe. Nk'akarorero, amakuru twari dufise yaravuga ko bankiye uwuserukira Uburundi i Nairobi gushikira aho Ndikuriyo yari agwariye, nyene kumushikira ku buryo yomwegera, barabimwankiye. Uwuserukira igihugu yankirwa kwegera hagwariye umukuru w'umugambwe utwara igihugu, cyari ikibazo. Nka bamwe tubabajeje igituma, batubwira bati uyo baramuzi ko afatanye n'umuryango wa Ndayishimiye, kuko buca bashingiranira abana babo, buca bubaka ambasaderi muri Kenya, umukobwa wiwe buca yubakana n'umuhungu wa Ndayishimiye. Ivyo rero birimwo mu bituma batinya ko yegera, bibaza ko hari ibindi byo hava bishika. Naho ndafise aho nzahugarukira mu kuvuga, ariko nk'ico ni kimwe mu bimenyetso vyerekana ko hariho ukwinubana hejuru mu butegetsi mu byari bijanye n'iyo ngwara. Hari ibindi kumbure nyene vyo ariwe azovyivugira, ntiyashaka kuzobivuga, kumbure atari jewe no wavyiza ko ari jewe usanga ari je ndabivuzeko. Mugabo igihe atashe hari ibindi bimenyetso vyabaye. Nk'igihe atashe, uravye ingene abasendefitede bahimbaza ababo, ukabuzwa ingene Ndikuriyo akunzwe n'imbonerakure, ari wari meze nk'umwami wazo, ukabona ingene ataha bimeze nko gutaha mu kinyegero, ataha ukabona nta televiziyo yaje, ntivyamenyeshejwe, ntiyerekanywe, uzi ingene bihora bigenda, aho byari bifite ico bivuga. Amaze gutaha rero, ijambo yatanze aravuga ko hariho umunsi mukuru udasanzwe uzobera kuri stade, ya stade yiwe yubatse hariya i Gisenyi i Makamba. Aravuga ko imyambaro abantu bose bazoba bahari bazoba bambaye, aravuga defile y'agakura izohabera, aratangaza ibintu bikomeye rwose vyari kuba bijanye no kuza kwigina ko yasubiye kugaruka ari muzima. Ariko ivyo bintu bigeze, uwo munsi mukuru ugeze, ntivyasubiye kuja kuri rwa rugero vyavuzwe ko, ntivyanahimbajwe uko vyari vyavuzwe, vyaratswe inguvu. Bisigura ko hejuru hari abagira bati ntidukeneye ko ahinduka umwero, ntidukeneye ko aza kuboneka nk'incungu, nk'intsinzi ikomeye kuba bamufise. Bica biboneka ko arico hejuru bariko baranka muri ico gihe. Ubu rero uko vyifashe hagati y'abo bantu bimeze gute? Jewe amakuru mfise, ico ntavuzemo kindi n'ingene mu mwanya yari agwaye hari abatwandikira ubutumwa muri bajya abo mu ruhande rw'iwe bamwegereye, amajambo bavuga yarateye ubwoba. N'ubu ndacyayafise, aranditse muri telefone wanje. Baragira bati agapfa n'ujya wundi ahagabire nawe ntituzomureka. Aho uwo wundi muvuga ninde? Uwo wundi bavuga ninde? Pacifique nazo uwo wundi bavuga umukuru w'igihugu, nta wundi bitwa ko ahanganye. Warumva ko aribo bavuga ati agapfa n'ujya wundi ntashye bwose bizokurikira azobibona. Rero abantu warumva ko hagati y'izo mpande zibiri hari ikibazo. Mugabo amakuru dufise avuga ko bafashe ingingo bo kuri urwo ruhande rwa Ndikuriyo uguca bugufi, ko batazigera berekana ko kera twarabibona umenga barahanganye. Muribuka ya myaka akwira amakomine yose y'igihugu yambaye impuzu zisa n'iz'igisirikare, hanyuma leta ikabuza kwambara izo mpuzu, agira amanama y'ijoro, ashika ahantu saa 10 y'ijoro gakoranya abantu, hakavuga ingoma mw'ijoro. Ivyo byose muribuka ingene hafashwe ingingo zihagarika ivyo bintu, kuko yaboneka umengo niwe asigaye agaba kurusha umukuru w'igihugu. Rero byakurikiye nuko urwo ruhande rwiwe rugira ruti twe tuzoca bugufi, ntiyagira aho badukura, ntibaronke ico badukurako, tuzokwerekana ko natwe tuyoboka, turi kumwe, turiko turajana. Mugabo ikiza kukwereka ko hariho intambara iri ndani muri uwo mugambwe,
ni nk'uru rugendo umukuru w'igihugu ahejeje kugira mu makomine yose y'igihugu. Kubona umukuru w'igihugu ico ni kimwe bindi mu byaranze uyu mwaka muri politike, umukuru w'igihugu agendeye amakomine yose avuga ko ariko yerekana abastanteri, mugabo ubona ko isa na pre-campagne, isa nuko yatanguye kampanye ya 2027 mugabo ayikoze mu bundi bwenge, akagendera igihugu cyose yerekana w'icyamaze wari atuka abashatse bose. Nico cyabonetsemo, ariko aho bamutegeye no kumwima abantu ningene umugambwe utunganije amanama utabura abantu, ariko umukuru w'igihugu agendera ahantu akababura. Kabona ahantu henshi bari abana b'abanyeshuri bategetswe kuhaza, bakaca babategeka ngo mugende mutambaye impuzu z'ishure, kandi abakobwa mwambara impuzu zisanzwe n'ibitambara muboneke nk'abanyagihugu basanzwe, ntihagire uza kubona ko ari abanyeshuri. Uko twagenda tubyandika koko Ndayishimiye yabuze abantu, niko mu biro vyiwe babona bagerageza mu ntara ikurikira gukora utundi tuntu twinshi, barabe ko bokosora, twasubira kwandika n'utwo bakoze, bakaca barondera utundi gushikaho haza mu makomine nk'atatu ya nyuma iterabwoba ridasanzwe, aho kira mutumba bashyirako imbonerakure zibiri zicunga abantu, akabwo kira gacimbiri imbonerakure zisika ziracunga batagiye, abantu bakabwirwa amande menshi bazotanga, abigisha bakabwirwa ibihano bazohabwa, iterabwoba riraje mu banyagihugu kugira ngo umukuru w'igihugu yerekane ko ariko arakirwa. Mu mugambwe ntibafatanye. Ijambo umukuru w'igihugu aherutse kuvuga ubunyene mu ndwi iheze aho yakira abamenyesha amakuru, nako ni muri ndwi nyene turimo, nibaza ko hari kuwa mbere, aho yagira ikiganiro ku bamenyesha amakuru, hari ijambo yavugiyeyo, yavuze ngo hariho ngo abantu mu biganiro batanguye kuvuga ngo abana b'u Burundi bagwaye kwashi, ngo abana b'u Burundi ntibagira ivyo bajya, ngo kubera ari bagufi. Yarivuze ngo kubera ngo bavuga ngo ni bagufi, ngo kubw'ivyo ngo ni bagufi kubera batafunguye ibikwiye. Aca aravuga we nyene ngo mbega ko n'abakuru bafise abana bagufi nabo ntibagira ivyo bafungurira, ngo jewe ngo ndafise ngo abana ngo bavyibushe, ngo kuburyo umuntu yahava avuga yuko bafise na obesite, ngo mugabo ngo hariho ngo kamwe gatoyi ngo koko katavyibuha, ngo mwibaza ko ari kubera kubura ivyo gafungura. Iryo jambo yariko aravuga ryavuzwe nande? Ni ijambo ryavuzwe n'umukuru w'inama nkenguzamateka uyu Gervain Nderakobuca batazira ndakugarika. No kuvuga umukuru w'igihugu wenyene aje kwishura umukuru w'inama nkenguzamateka ko ari umubeshi, ko ariko aramwambika ibara, ko ariko amubeshera ko abarundi batagira ifungurwa. Umuntu yoronderera kure intambara iri aho hantu. No kuvuga indani muri bo, inyuma barafatanye, ariko indani hariko haberayo intambara itaboneka. Bose barafishije amaso kuri 2027, mbega ninde azitoza ko umukuru w'igihugu. Aho navuga ntiburya ntimuze mutangare musanze hariho n'abatwara igisirikare bipfuza gutsindwa Uvira, ntimuze mutangare, burya hari intambara zindi zibarimo zitavugirwa hejuru. Pacifique Ninazwe mugize muragarutse kuri aya majambo umukuru w'igihugu yavuze muri kiganiro abahaye abamenyesha amakuru. Amajambo nk'ayo turayamenyereye kenshi, iyo atanguye kuvugwa gutyo haba hariho ngira ngo ikintu citeguriwe kuba ku mutegetsi umwe canke uwundi. Twarabibonye igihe Bunyoni yafungwa, hari hamaze igihe havugwa amajambo nk'ayo. Uno munsi ariko aravugwa kuri Gervain Nderakobuca, hakaba hariho n'ibihuha bimaze imisi bivugwa ko ngira ngo mwibohero kumba kari impande y'ibohero rya Bunyoni ngo bariko atunganywa. Ivyo bihuha mwaravyumvise? Mbega umuntu yogira amakenga ko hari ikindi gihangange kigira gifatwe gifungwe? Birashoboka gose. Igihangange abambere bacabona ni Procureur General de la République hahora uyu Leonard Manirakiza, nibo bose babona bati uyu muntu avuye mu mabanga akomeye gutyo akaca apfungirwa mu iperereza, gushika uyu munsi akaba atajanwa mu ibohero, bati kumbure yo bagira twagwe muri kiriya cumba cy'iruhande ya Bunyoni. Benshi bibumviriye uyo, ariko niki uvuze hariho abaciyumviriye ko mubagiye barandondera, hariho abambwiye ko bishoboka ko hashobora gupfungwa n'ubundi tutibaza akomeye cyane, kandi mu bavuzwe haravuzemwo izina rya Gervain Nderakobuca be n'izina rya Prime Niyongabo. Mugabo ivyo tubifate nk'ibihuha nyene, mu gihe biba bitarakogwa ta kimenyetso cavyo,
nta wovyemeza ngo nivyo bigiye kuba, tubifate ko bikiri mu bihuha mugabo babivuze bariho. Jewe ndemeza ko hariho abampaye ayo makuru kandi bari no mu babegereye bambwiye ivyo bintu ko mu ntumbero zoba ziri hejuru kw'ico kiriho. Ico rero mushobora kuca mwitega ngaha ni giki imbere yuko bahowe iki bakoranira Pacifique nahazwe imbere yuko mutubwira icyo twokwitega abo bakekwa ko boshobora guhagarikwa abo bahowe iki umukuru w'igihugu afata ko bariko baramugwanya we niko abifata. Ivyo byose twamaze kuvuga we yubahutse akanabishira habona akishura umukuru w'inama nshingamateka ko ari umubeshi mu kuba atanga amakuru atariyo acafuza ubutegetsi. Murumva kwica atari ikintu gitoyi, kandi abamwegera nabo baravuga ko nawe iyo nabimubwiye avuga ati baraza bamfata je ntaco niyagiriza yeho nyene ngo aho yegera avuga ati nibashaka kumfata baramfata ngo bavuga gutyo. Rero ico nayimvuze ngaho umuntu uwo wundi nawe mu gisirikare nawe nyene umva aca yagirizwa amakosa ariko araba mu gisoda nubwo ijya ngwano niyo imwe navuga nti uvira nibahatsindirwa ikizokurikira hazobaho uronderwa gushyirwa ko ugutsindwa kwabo. Umukuru w'igihugu we nyene niwe amaso yose azoja ko azovuga bati niwe watwiciye igisoda, ariko ku rundi ruhande abandi bazogira bati nawe azorondera uwabitako n'ingoga kugira ntibimujeko. Uwo yoshobora kubitako azocaho umukuru w'igisirikare. Umukuru w'igisirikare twibutse ko amaze imyaka 13 arongoye ico gisirikare mu mateka y'u Burundi. Ivyo bintu ntivyari bwabeho umuntu yigeze kurongora igisirikare cy'u Burundi umwanya munini. Nibaza ko yabaye chef d'état major umwanya munini no watwaye igisirikare kuri Republika ya mbere Thomas Ndabemeye, General Thomas Ndabemeye kuva mu 67 gushika mu 76. Niwe muntu yari yaratwaye igisoda umwanya munini imyaka 9. Ubu dufise General Niyongabo agitwaye imyaka 13, bisigura ko igisoda uko kiri uyu munsi niwe. Bamwagirije ko atagiteguye atacubatse neza atakigize igisirikare gishobora gutsinda intambara, nta kinini yoronka yisigura nawe nyene. Ariko kandi nawe hari ivyo yagikoreshejwe ahabwa amategeko n'uri hejuru. Hagati yabo babiri uwacishe kurusha uwundi ninde aho niko kabaza. Ariko urumva ko naco ari ikintu gishoboka kwiyumvira kumufata kugira ngo bamuteko amakosa bamuteko ugutsindwa kuriko kuraba muri Kongo. Rero nayimude nico mwoca mwitega mu misi ya mbere uko abanyapolitike bameze, hatanguye kuvugwa bene ayo majambo ko bariko baracanamwo. Mwitegeko vuba cyane bazodukorera ibirori berekana ko bakundana. Niko vyamayimera imbere yuko Bunyoni afatwa akugwa mu kumunani kwa 2020 habaye igikorane cyo muri Kigarama 2021 aho Ndayishimiye yavuze ngo ntavyo batavuze, ngo harabavuze ngo umushikiranganje wa mbere ngo nitukundana, ngo aranyanka, ngo arantobera, ngo ariko ngo nibasigarana urugo iyo ngiye, ngo nibagize gute. Ivyo bivuzwe ibara ryagira rigwe. Ni nkuko imbere yuko Nkurunziza na Rajabu bavana habanje ikoraniro Nkurunziza avuga ngo mbega umuntu twasangiye ugondo, ngo mbega umuntu twasangiye amagorwa yose nigiki cyoshobora kutuja hagati. Mu mwaka ukurikiye yaramupfunze. Rero mubuko dutanguye kubivuga mwitegeko mu mpera y'umwaka tuzumva Ndayishimiye ahubwo ashimira ndirako buca ku rugero tutari twiteze cyangwa umukuru w'igisoda imbere yuko hoba ibindi bintu biza kuba hagati yabo. Ego Pacifique nazwe mujanye na politike iyi leta hari uno munsi iva mu mugambwe CNDD FDD niyo iri isa niyiganjiye vyose. Uno munsi mwebwe iyo leta muyibona gute? Umwoyiha amanota angahe? Murafise ivyo muyishima, murafise ivyo muyinegura? Mwishuriki abavuga ko uno munsi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ari we yoba afata ingingo zose zikomeye z'igihugu? Murakoze. Bimwe mu byahindutse bikomeye muri 2025 n'ishingwa rya leta shasha mu kwezi k'umunani muri 2025. Iyi leta uyiravye munafatiye ivyo nyuma umenga hariho impinduka nziza izanye, ariko imbere yuko nshika kuri iyo mpinduka nuko ubwa mbere yo nyene uyiravye navuze nti umwaka w'agahinyuza yo nyene n'agahinyuza. Uravye abashikiranganje batanguranye na President Evariste Ndayishimiye, muri leta hasigayeyo umushikiranganje umwe rudende, umupfasoni Maria Chantal, uyu mushikiranganje wo kwivuna abansi
izina ry'ikirundi ninde Maria Chantal Nijimbere bara niwe wenyine asigaye muri iyo leta mu bantu bari muri leta muri 2020 hagishingwa leta ya mbere bisigura ko abashikiranganje bananiwe boba bananiwe bonyene umukuru w'igihugu akaba yarashoboye wenyene canke yananiranywe nabo ku bwanje umwigisha yigishije abanyeshuri biwe bose bakayoberwa iruhande ko umunyeshuri umwe wese aba yayobewe namwigisha aba yayobewe ni kimwe mu vyerekana ariko harabitoje bagenda kuba abashinga amateka kuba abashinga amateka nticabuza ko abashikiranganje no mu yindi myaka barabashikiranganje baratowe mu nama nshinga amateka ikidashoboka gusa nuko bicara muri ivyo bibanza bibiri mu mwanya umwe kuba bagiye mu bashinga amateka ntibasubizwe muri leta ni ikimenyetso ko umukuru w'igihugu ataba yarashimye ivyo bakoze muri leta ntibaba barashimiwe kandi by'ukuri ubwiye urabaraba umwe wese muri bo twarabanditse ko kenshi sico kiganiro cy'uno munsi ariko baravye ivyo bakoze byari byerekana nyene ingene iyo leta yananiwe fata umwe gusa tucinda birengana ivyo dufate nk'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yarahamaze imyaka 3 Martino Niteretse umushikiranganje we nyene yindwi zibiri imbere yuko akugwa yagiye imbere y'abapolisi abagendera irya mbere mu myaka 3 agendera amakomisariya yose yaramaze imyaka 3 atabagendeye acaba ku kibazo twari tumaze iminsi tuvuga c'abapolisi bamaze imyaka 4 batahawe umwambaro kandi amafaranga yo kubambika asohoka buri mwaka acavuga ngo arabemereye ko mu kwezi kw'icenda imyambaro yabo izoba yabonetse turi mu kw'icumi na rimwe imyambaro yabo ntiraboneka ca wibaza umuntu yamaze imyaka 3 atwara abapolisi bose b'u Burundi akamara imyaka 3 atabambitse amafaranga yabo asohoka hanyuma agira kugwe akaza kwemerera ko bigira bishoboke ko twabivuze twabishize ahabona uyu munsi bakaba batararonka iyo myambaro hari kunanirwa umuntu yorondera kundi gusumbuko naho uyu munsi uwo muntu ari umushinga amateka reka rero tubandanye uwo yagumyemwo mwibaza yuko ari uko ashoboye uwo mwatubwiye yagumyemwo ego ntiribere mu kunganira ngira ngo umukuru w'igihugu yarigeze kuvuga ko nawe nyene mu bushikiranganje bw'ubudandaji aho yahora nawe nyene vyari vyamusutaye ku amazi ngira ngo nawe nyene ntaco yari yashitse ko kini naho yasigayemo ico bikoze ngira igisata ca mbere cananiwe kiboneka mu buzima bwa misi yose bw'abarundi ni igisata c'ubudandaji ni igisata ingene ubuzima bw'abarundi bwazimvye ingene ibintu byose byazimvye ingene yagiye afata ingingo z'ibiciro zitigera zubahirizwa ntawo mushira ko ngo niwe vyavako ni intwaro yose muri rusange ingene yari itunganijwe mugabo ubajije abarundi igisata cananiwe nico nyene yari umushikiranganje ajejwe ubudandaji yari umushikiranganje ajejwe kunguruza abantu n'ibintu ivyo bintu byose ajejwe n'ingenzi nta gisata na kimwe muri ivyo bitatu woshobora kuronka ico cyamaze muri iyo myaka 5 y'intwaro Ndayishimiye ahubwo byose vyagiye byunyuka muri ico gisata ariko leta ihinduwe abandi bose bagakugwa we yabaye niwe yaduze kurusha bose ntiyagumye muri leta gusa we niwe agira kabiri muri leta ubu uravye burya abashikiranganje basumbasumbana kujya nyine mu mbaba basoma rero havuye umushikiranganje wa mbere ubu umushikiranganje akurikira umushikiranganje wo kwivuna abansi Maria Chantal Nijimbere niwe agira kabiri ariko ivyo yatwaye imbere vyaranse nico no bivuga ko tusa n'abamaze kwinjira nyine muri iyo leta uko tuyibona umva ko tugeze kuwagarutse wenyene ariko nawe ari mu bari barananiwe naho wewe abandanije iyo leta rero hariho ico umuntu yoshobora kuvuga yashobora kuvuga ati nkeki kicoco kigendeka kuko hagishingwa leta zirongowe na Ndirako Buca na Gervais Bambe na Bunyoni twagumye tuvuga ko ibi vyuko abasirikare baguma bahabwa ibibanza vya politike vyobayemwo abasivile atari vyiza muri demokarasi rero kuba ubu haje umusivile uyu mushikiranganje wa mbere mushasha w'ubu Nestor Ntawontuye ico cyari cyo gushima ni ciza ikindi novuga ari nka ciza mugabo ari kukiraba neza ningene ubushikiranganje bwagabanijwe ubu dufise ubushikiranganje 13 gusa ico sinzi ko ari ciza cyane kuko uko ibisata byagiye bifatanywa hariho hamwe usanga bigoye kubitahura ariko naco kugira abashikiranganje benshi cyane vyari bibi sinzi gitigira ciza icari cyo kuri leta y'u Burundi ico naco tugifate uko kije kugabanya amafaranga leta ikoresha ikindi kimeze nka sembore nk'ikimenyetso gikomeye
kitazibagirwa ni ukubona umutwa abaye umushikiranganji w'ubutungane. Ico si ikintu gitoyi mu gihugu abatwa bafise ingene bagiye barafatwa kuva muri kahise. Ubushikiranganji bw'ubutungane ni bumwe mu bushikiranganji bukomeye cyane mu gihugu. Ico naco nyene gifatwa nk'ikintu gikomeye cabaye kuri iyo leta. Bimwe bya 40% na 60% hagati y'amoko, hagati y'abashikiranganji, ivyo navyo nyene baravyubahirije biracyarimwo. Aho ivyo ni vyiza. Ibiza kuba duhereye ngaho nyene ni cyuko iguma ari leta y'umugambwe umwe, kandi amasezerano yarusha yoyo yubatse intwaro isangirwa n'amoko be n'imiryango ya politike. Ariko kuva haje ibwirwa byo muri 2018 ico cyarakuweho, iyindi migambwe ntirimwo muri leta, ufise inama nshingamateka ariganza agakora ibyo ashaka byose. Ico naco kiri ngaho gutyo muri kahise cyaratujyanishije, n'ubu nta ubuzi iyo bizoheza bikadushikana. Ariko rero ugiye kuraba mu bintu bigoranye cyane, umushikiranganji wa mbere ahari ubu ni umushikiranganji we nyene ataboneka ko afise inguvu. Benshi bagira batuye umushikiranganji koko azoshobora guhangana n'ibihangange mu butegetsi. Yari amaze umwanya muto muri leta, yari amaze amezi 6 gusa abaye umushikiranganji w'ikiga cya leta. Ivyo yakoze ngaho hantu ni ugutanga amafaranga bije nshasha igihugu kizogenderako. Kimwe mu byaranze iyo bije kwabaye kuduza cyane amafaranga akoreshwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Aho abantu baciye batangura kugira akabaza kuri ico. Bimwe tuvuga ngo ubu umukuru w'igihugu yandikiwe gusumisha imiliyoni 3 ku munsi, avuye kuri 2 n'igihe aja kuri 2, abantu bari bavugije induru. Uyu mushikiranganje aduza gose ibintu byo mu biro by'umukuru w'igihugu, akamuha ibintu bitumvikana ingene vyagiye mu biriwe, ibintu byo kubakisha amazu, ibintu byinshi, amafaranga menshi ataza yumvikana, kuduza amafaranga y'iperereza ku rugero para mu biro by'umukuru w'igihugu. Aho umuntu aca yibaza ati ubwo ntiyagize uwa mbere kugira ashimigwe ko aryohera umuryango w'umukuru w'igihugu, kandi atazowugora, azoguma yunamiye aho umuryango w'umukuru w'igihugu. Ariho haciye haza cya kibazo umupfasoni Alisa mbajije ati ko bavuga mbega ko umupfasoni w'umukuru w'igihugu ari wafise inguvu kuri leta kurusha n'abashikiranganje ba mbere. Amakuru dufise avuga ivyo nyene, avuga ko bano bashikiranganje ba mbere bose ko bagenda barakugwa mu bibazo bagiye baragira, habayeho uguhangana n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu ategeka abashikiranganje wenyene, ugasanga aratelefoni umushikiranganje ikintu kiza kuba kandi agatega aho kiba. Ariho nk'akarorero bigeze kumpa ko umushikiranganje yigeze kumwankira ibyo amutegetse. Nta misi yamaze muri leta yaciye akugwa, ari umushikiranganje w'ubutungane. Umushikiranganje wa mbere yatanguye w'ubutungane hari Janine sinibuka ko ari Janine Ndayizeye, sinibuka igikirundi biranse igikirundi naco. Ibyo byose umushikiranganje muramubona yatanguye kuri leta Ndayishimiye. Uyo mupfasoni w'umukuru w'igihugu yaramutelefone amutegeka umuntu ateza gushira mu bahabwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu. Umushikiranganje aramwankira aramubwira ati ibyo bintu uwo muntu yakoze ntibirimwo mu by'itegeko by'umukuru w'igihugu, abo rivuga ko ryahaye ikigongwe ntashobora kujamo. Haciye igihe gito uyu mupfasoni yabaye mu bashikiranganje ba mbere baciye bakugwa muri leta. Rero ko n'akarero kamwe. Jo bundi leta ihindutse hari nk'ikibazo twavuze ko cyane kijanye na Direction Générale ya Solidarité Nationale, ubuyobozi bukuru buraba ibyo gufatana mu nda. Igisata hari amafaranga menshi yaco agenda aca ajanwa muri fondation Mugiraneza ryashira hamwe ry'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Ico gisata bariko baravuga ubushikiranganje bushasha ntibavuze aho bagishize. Kera cyari mu gisata cy'ubushikiranganje bujejwe agateka kazina muntu, iterambere ridakumira, benivyo nyene byo gufatana mu nda, nakubwo ubushikiranganje bwari bwitwa. Ariko aho bihinduriwe, ico gisata cyo gufatana mu nda nta namwe kivuzwe. Ibijanye hari bwa mbere barafite na sécurité sociale. Sécurité sociale yacitwaga mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta kwa General Gabriel Nizigama batazira Tibia. Hanyuma igisata cy'agateka kazina muntu naco
be n'iterambere ridakumira bitwagwa ku mushikiranganji w'ubutungane gufatana mu nda nta namwe byashyizwe mu mwanya wa mbere bakiyumvira bati biza kuguma kuri uwo mushikiranganji w'ubutungane hagiye ibindi bisata byinshi byahora muri ubwo bushikiranganji ariko umupfasoni w'umukuru w'igihugu ngo we nyene yoba yaratanze itegeko ritaciye ku mukuru w'igihugu rica ku muyobozi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu by'uko icyo gisata gishyigwa ku mugenzi w'umupfasoni w'umukuru w'igihugu General Gabriel Nizigama umushikiranganji bw'abakozi ba leta wa mushikiranganji nawe yarabijejwe umwe w'ubutungane aca yiruka ku mukuru w'igihugu ati ibi bintu bikozwe je sinzi iyo vyaciye mugabo murabiraba neza birashobora kuba bihonyoye amategeko buno bushikiranganji mwateza kubanza gushiraho itegeko rivuga ko ico gisata mu gitwaye hari ahantu imbere yavyo vyiza coba kiragumye iwanje nkuko vyari biri ivyo shobora gukorwa atategeko rikozwe mu nama y'abashikiranganji yatunganije gushasha bushikiranganji umukuru w'igihugu ngo acashinga ko ico gisata kijanwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu gutyo ababanguranije umushikiranganji w'ubutungane Artemo Katihabwa n'umushikiranganji w'abakozi ba leta Gabriel Nizigama ariko hari ikintu gitangaje gushika ubu ivyo bintu gushika ubu ntibitomoye neza ugiye kuraba vuba baragenye abategetsi batandukanye bakuru bo muri ubwo bushikiranganji ugiye kuraba mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ukaja kuraba no mu bushikiranganji bujejwe abakozi ba leta hariho igisata kiguma citwa co kimwe ibintu bita assistance aux vulnérables ico rero kigumijeho ya confusion gushika ubu ntituzi neza umuntu azoguma agaba ivyo bintu vyahora bija kwa ku mupfasoni Angeline Ndayishimiye mbega bizoca ku mushikiranganji Tibia bambitse Gabriel Nizigama canke bizoca ku mushikiranganji uyu General Leonidas atwara ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu kiracari kibazo ariko uko wabibajije umupfasoni n'umukuru w'igihugu afise inguvu nyinshi yaragiye aravugwa muri marché zikomeye vy'ibitoro yaragiye aravugwa mu bisata bikomeye bitari bike mwaragiye murabibona mwarabonye hazi imfashanyo zivuye hanze zigashobora no gutwarwa mu kindi gihugu uyu mupfasoni ntasanzwe kandi bivuga ko yanatumvikana n'abashikiranganje ba mbere kuri ico kibazo c'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Pacifique nazwe sinzi yuko ayo makuru mwoba muyafise harabakeka ko bafatiye ku vyabaye i Tanzania kwa Suhuru Samia akaba ari n'umugenzi wa president Ndayishimiye aho yagenye abantu bo muryango iwe muri leta bagafatira ku makarashishi umupfasoni w'umukuru w'igihugu amaze iminsi atunganya mu gihugu ati kumbure nawe nyene yobasotera kuzoja muri leta iyo nkuru niyo canke ni vya bindi abantu babona bakaca bafatira kuko bamuzi bakiyumvira yuko hari impinduka zishobora kuba ko yoja kuba umushikiranganji yo kwipfuza ko nyene bamugira umushikiranganji sindarizi nta kidashoboka mu karere hari igihugu umupfasoni w'umukuru w'igihugu asanzwe ari n'umushikiranganje usanga ni wacu bibayeho mugabo ico gira benshi batazi ico kuvuga ko yagiye muri leta buriya ari mu nzego z'igihugu ubu bitigeze biba ku bandi bapfasoni b'abakuru b'igihugu President Ndayishimiye niwe wa mbere yashizeho itegeko rituma umupfasoni wiwe agira ibiro bihinduka igisata c'ibiro by'umukuru w'igihugu cyo mu biro by'umukuru w'igihugu ni kimwe mu bisata ijya bita ngo Office de la Première Dame pour le Développement OPDD ni ubu ni gisata kimwe mu bisata bikomeye byo mu biro by'umukuru w'igihugu niyo bakoze amafaranga leta izokoresha ico gisata usanga naco nyene cyanditswe amafaranga gihawe kandi muri bya bisata bironka amahirwe y'uguma bidugirizwa buri mwaka amafaranga bizokoreshwa igisata c'umupfasoni w'umukuru w'igihugu naco nyene kironswa amafaranga gutyo umuyobozi wiwe mwishikira sinzi ko cyamwita secrétaire exécutif sinibuka izina barihaye n'umuntu yahoze ari umushikiranganje kugira berekane urugero ico gisata kiriko ni Dr Tade Ndikumana yahoze ari umushikiranganje w'amagara y'abantu hanyuma kandi n'igihagararo ciwe uwo muntu afise igihagararo kingana n'icabashikiranganje urumva nimba uwitwa ko afasha umupfasoni n'umukuru w'igihugu afise igihagararo kingana n'icabashikiranganje uca wumva uwo mutwara nawe urugero aba ariko ko ari runini cyane rero
abibaza ko yoba atari muri leta ahubwo ariyo, abibaza ko atarimwo mu nzego z'igihugu arimwo, no muri za ngorane bagiranira n'abashikiranganje ba mbere nuko hariho amafaranga agenewe ibisata bimwe bimwe vya leta usanga catwagwa muri OPDD canke agatwagwa muri fondation Mugiraneza. Amafaranga yokoze mu gisata c'amagara y'abantu, amafaranga yokoze muri ibi vyo gufashanya, amafaranga yogiye mu gisata c'indero, imfashanyo ziza ziva hanze zogiye muri ivyo bisata, usanga aho kuja ngaho bica bihabwa fondation Mugiraneza canke bigahabwa ya office de la première dame pour le développement. Aho niho hava ingorane zikomeye hagati y'umushikiranganje wa mbere n'umupfasoni n'umukuru w'igihugu. None Pacifique Ninahazwe muravye amateka agenga ingene leta ijaho n'ivyo ikurikiza ivyuko umukenyezi w'umukuru w'igihugu agira ikibanza kingana gutyo muri leta agahabwa na budget yo gukoresha ivyo vyoba vyemewe n'amategeko, mbega ntivyoba ari malversation? Sinzi uko umuntu yovyita muri uyu mwanya, sinzi ko noronka neza izina nza kubiha, mugabe ico bikoze urwego ruhambaye nk'ubwo vyiza rwari rukwiye kuba rwategekanijwe mu itegeko ryaciye mu nama nshingamateka, ariko nta tegeko nyene nk'itegeko ryabayeho, n'ingingo y'umukuru w'igihugu yidugirije umupfasoni wiwe amuha amabanga akomeye, noneho haja n'urugero rwo kumuha budget idasanzwe. Uyu mwaka nibaza ko afise budget y'imiliyaridi 2 iruhande y'ivyo bindi byose bica biza bivuye muri izo mfashanyo cyazirunge kwa aho iwe. Rero ku bwanje sinaje naciteguriye ngo mbe nacize neza ngo nshobore kwemeza ko amategeko yahonyowe, ariko aho hantu hari ikibazo. Umukuru w'igihugu yifatira ingingo zijanye n'umukenyezi wiwe akaca ahabwa ibibanza bidasanzwe, ntavyo nzi yuko ata amategeko ashobora kuba yarahonyowe.